iryo hunyabwoko ariko baravuga bamaze kunywa amarasanga n'iki ya bene wabo kubera inyungu zabo bwite. Inama ya mbere yabaye ku itariki 23 gushaka ku itariki 24 ibera mu Rwanda i Butare mu mazo university. Muri iyo nama niho umunyamabanga mukuru wa FPR yababwiye ngo muravyanse yari inzira imwe twagomba koreka byo gucamo mugabo dufise inzira igihumbi zo kuzoba tuza mukava muri Kongo kandi nta handi muzohunga muzozi wacu. Byace bigenda gute? Nuko regime ndo Kigali yaciye organiza yuko baja kwica abanyamulenge kubera ico kintu banse gusa. 2015 regime ya Kigali, mvuze Kigali wumve Kagame uravyumva, bavugana kabira batubusate fwasi ifo attaque bacha bashiye ikindi kiloberi ya P5 bayihindura Rede Tabara murazi yahawe ibigwanisho n'u Rwanda. Kabira nawe urumva arabakira acabaha abasirikare bamwe b'ofisi baza gukorodona ibitero bya Rede Tabara. Banyamulenge muri ko muranyu Rede Tabara cyo yishe abavyeyi bayo, cyo yaturiye amazu yanyu. Abanyamulenge bake bahungiye mu Rwanda ico gihe bamaze kubona ko ari urugere rw'u Rwanda kwageze kugira ngo rubatware Rwanda rubambura amatongo yiwabo rubambure gakondo yabo. Bari yoganije bava mu makambi uravyumva. Polisi y'u Rwanda sur ordre ya Kagame barabarashe izuba ryaka unirikira vuze induru hahise rivuze induru. Uyumvire Police Nationale aho hari mu 2018 itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri. Ndabumva neza Kagame yifashisha ideology yo kwereka abanyamulenge ko barenganywa kugira ngo amara abakongomani. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye. Ndabwo kuri micro ni jewe nyene Juste Gaël Kelvin from Morissa aka Black Mansion Black. Behind the camera mwitu musaza. Ijambo ihonyabwoko ntabwo ari gifaransa cyangwa icongereza. Ni ijambo shobora kuvuga mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda. Ni ijambo yo rivuzwe ishobora gutuma bamwe bashobora kugira ubabare budasanzwe kuko bibuka vyinshi, ariko vyongeye n'abadafise ico bibuka barumva ko umutima udashobora gutekana kuko ni jambo riza rihekura, ni jambo riza ritandukanya abantu n'abandi. Muri kino gihe hari amajambo ariko aravugwa na cyane ku honyabwoko ryoba ririko ritegurirwa mu gihugu ca Kongo ku banyamulenge. Bega vy'ukuri iryo honyabwoko ryoba rihari, ryoba rigamije iki, ryoba rigiye gukorwa nande? Ariko bantu b'Imana biracakunda muri kano karere. Nimwe tuza kuganira ndabura ko dufise umutumire nawe sundi ni Apotre MBAYAHAGA isdo kwa kuri ahandi. Ndakubwira ko tuza guhera muri kahise tugende bukebuke, vyongeye tuyage ku tuntu tundi aho tuza kumenya imvo n'imvano n'uwiyumviri washize mu ngiro kugeza aho urugamba rugeze kugira umunyamulenge ntabatekanye muri Kivu. Ndabura ko vyamaze komera. Umutumire wanje rero ni Apotre MBAYAHAGA. Ndabaramutsa nyakubahwa Apotre. Mwaramutse neza. Nizera ko mumeze neza muvyeyi. Nta musonga. Waje ndabona ibintu bimeze neza kabisa. Bavuga ngo usohoye ngo umwana. Yego. Ngo uca wumva nyene izindi nguvu ziyongera. Physique. Ugira ka morale. Uti akabona gacha kiyongera. Yego, urashimira Imana. Harabaraho bavuze bati ati hagiye usohoye biba biryosha ariko vyongeye abarundi turashigikirana. Nta kasigaye nanje ngo nyweko. Oya tutahuko. Yabi ntangorana. Murakoze cyane muvyeyi. Imbere ko tuje mu kiganiro yezina biseze twarakoze ikiganiro tuvuga mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda atariko araboneka, muragira nico mubivuzeko. Aho ico kiganiro cyakurikiranywe n'abantu benshi cyane. Ariko bamwe ugasanga banditse ku commentaire batumvisha cyari mu kiganiro. Kiganiro washakiriye gute? Bega vy'ukuri ko batacumvise neza. Haraho wigeze uvuga ko yapfuye Kagame? Bo sinzi ko yabashoboye gukurikirana ikiganiro cyose bakagiheza nta confirmation tugeze ushiramo. Mugabo ico navuze ni kimwe gusa nuko amaze igihe ataboneka, kandi ko bataboneka umuvugizi wiwe canke wa leta ntavuge
biratuma abantu bibwira ko uwo muntu swate ari ndembe swate yapfuye bakabihisha mugabo sinigeze mvuga yuko yahwereye ko je sino muganga ngo mpime ngo menye umuntu yacikanye canke ari muri koma ntavyo nzi mugabo ico navuze kindi kandi navuze nti naho byoshika gapfa simbwa yiba zoba yurinze kuko isi maze guhamba bakuru bihugu batari bake kandi nawe sumuye mortel igihe cyo ni cagera zopfa canke abantu bakwiye kubyumva uko kege mwaratanze n'impanuro kuboryoherwa canke bakaba barapfuye nta boryoherwa ku rupfu rw'umuntu canke uyu canke ubundi aho umwasi wawe kuko bwa mbere hapfuye ntaja mu mva zibiri ngo aje muri gwiwe na gwawe aja muri yiwe n'ubundi gwawe gumifukuye iraho rero nibaza yuko ntawonezerwa kuko cane nk'umuntu akunda abanyarwanda biragaragara neza yuko Perezida Kagame atakiriho hari ibibazo bizokwaduka mu Rwanda badashobora gutorera inyishu bwabo rero byiza kubwo umuntu bw'Imana iyo biramubarekeye iyo biramuretse ati kubwo ubuyuri Imana iminsi birigirwa imbere yego turi ngaho nyene nyakubahwa apotre turi mu gihe ariko aravuga amajambo menshi muri kino gihe umuntu agiye kuraba ibinyamakuru byo mu Rwanda biriko birabavuga ko cyane ukabona abitwa Baskovia n'abandi bariko barabavuga kubega ivyo bavuga ko murabibona muvyakira gute boce nta mutima usimba kuko bwa mbere bayagize urugamba canke novuga ngo isekeza gikunduka campagne yego ariko umugani wa Kagame wabo yaravuze ati nta muntu yishwe n'ibitutsi hanyuma baragerageza kugira baca intego umuntu ntasuye kuvuga ngo cyangwa bavuguruze ibyo bariko baravuga ariko mukuri jewe nibaza yuko bihenze ku muntu je ikintu mba nkunda kimwe baze tubeshuzanye nayo gutukana no kuvuga ngo naka yavuze nabone baravuga rero tuzohora kandi nabo bariko baravuga kandi wanashaka umunsi boreha gutuka igihugu cyacu umunsi boreha gutuka no gutyoza inzego z'igihugu cyacu uhereye ku mukuru w'igihugu uza amajambo amaze iminsi bavuga kuri nyakubahwa umutandukanye w'umukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu bwiwe bijya kameme ntibibaza ngo biraturyohera haragera igihe umuntu ava hasi akavuga ati no aho murenze umurongo utukura ivyo bo bireka bakivugira ivyo wabigwanda kuko nabone ingorane bazidusumbya uretse ko begereza kuba baririmba igitoro kuko umenga wewe ko washitse ngaha imodoka yiwawe yanyoye mu Rwanda oya none yanyoye ntiyanyoye ngaha muri station neza cyane bakavuga yuko ngo bateye imbere kuturusha ari bihangange reka ndakubwire u Rwanda rukimaze uko rumeze uyu munsi ivyo bubatse byose bavyubakiye kuri bomba Rotterdam kuko Burundi cyo bwabasumbije ndakikubwira Uburundi aho gutangura kubaka amabarabara washaka no kubaka ibiraro no kubaka ibizu birebire babanje kubaka imitima y'abantu uno munsi Burundi cyatuma abarundi baryana basubiranamwo dushimire Perezida Ndayishimiye yakimenye kare agikuraho yaramacakubiri y'amoko yaramacakubiri y'amadini yaramacakubiri y'imigambi ubu abantu bose bazi yuko umuryango bahuriramwo Burundi niwo mugambwe mukuru nibwo bwoko bukuru nico kintu ca mbere cyo no munsi nico cyatuma yashowe kubaka amahoro n'umutekano igihugu cyose cy'Uburundi gatekana mugabo ugiye kuraba iwabo nta uryogora nabirya bavuga nuko baba bitumwe n'ubutegetsi urabyumva mugabo no kubwira yuko hariho igitigiri kinini ku banyarwanda batwumviza bita umubare munini w'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bababaye batuntuye ndetse n'ibyo by'ubwoko bavuga kuko numvise ibyo honyabwoko mwatanga kuvuga hari abatutsi benshi bo mu Rwanda bahunze igihugu kandi bahunze ubutegetsi bwa Kagame hari abantu benshi babura aho bavugira bagowe gaye wombwira yuko ubutegetsi bwo kugara amashengero ibihumbi 9 n'amajana abo bantu bose basengera muri yashengero bakavuga ngo ubutegetsi ni bwiza sivyo nabo bantu bose bari mu mashengero buganiye mazu mugabo n'ubwo buganiye mu mazahani buganiye no muri bonye mitima yabo buganiye intuntu buganiye umubabaro buganiye agahinda ntacyo bavuga kubera urabizi mu Rwanda n'icyo uvuga swati barakwica canke bakakwita yuko uvuze ingenga bitekerezo canke bakakwita yuko uri kigarasha uri mu bwoko butari nk'ubwa perezida naho bashobora yuko uri interahamwe kwitwarira umwana w'interahamwe abantu bakabitinya mugabo bakababara bambabarire mugabo niho ndababwira ukuri ni imiryango myinshi itaba mu Rwanda y'abanyarwanda bababaye batuntuye none wombwira yuko u Rwanda baturatira ko hari Suisse yo muri Afrika niko bimeze nico gituma ndakubwira yuko rero
ibyo bovuga byose nibarabe biyokipa ivyabo ibyo abarundi bagombe babireke hanyuma nibabireka baze bateka dusubira kubavugisha tuzokwihorera ivyabo kuko nabandi nabone ubwabo barabihoze hama twiyubakira igihugu cyacu mugabo atagasuzumuro katuriko ni mbere tubonye abanyagihugu basanzwe bibahuka nimero ya mbere ikindi gihugu abanyarwanda bamwe bagomba gushira hasi nyine icubahiro n'umuryango wiwe bafise intego yayo ntishobora kwituma kuko we nk'ubuga rero ufata ukifatira mu gahanga mu kwigukana w'ikindi gihugu ndakurahiye nturari muhira inzego zibijego zo gufata zikakuboha zikaguhana iyo ubonye rero abantu mwabaryo bifatira mu gahanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi bagatuka umutambukanye umukuru w'igihugu ukabona abo bantu bakomerwa amashozo baraba mu makomantere yabo ukabona bimwe byitwa byari ibyo byande ntaco bibavuga ahubwo birabaproteje menya ngo abo bantu bariko bakora ico batumwe sibo turi mu gihe guhera kera umuntu ataba mu nzu ariko yashobora kurya inyama ibitungwa biri mu shamba akarya ivyamwa akabaho hari n'uwambwiye ati kugira umuntu abeho akeneye kwanza kurya ibindi biriyongera muratubwiye ati abarundi twabanje kwiyubaka imitima vy'ukuri uravye abarundi ubu buntu bwacu ko muvuge ko no mu Rwanda butari mu bene gihugu bamwe ubu buntu bwacu buri mu mutima twiyubakishije ubu bucuti akubana abarundi bisanzura bakayaga bagasangira mu Rwanda nabiriyo mu Burundi mu Rwanda ibintu biriyo bimaze nka bwabo bwabuyoye uribuka ubumwe bw'abarundi bwatoye 1991 mugabo 1993 babana nyene batoza ubumwe bw'abarundi bavuga ngo Uburundi tuba umuntu umwe bwari ubumwe bw'imitwe bwo kugira ngo abanyagihugu babiyumvemwo bumve ko ari abantu beza barondera neza mugabo muri bwa bumwe ico bashaka batagishitseko nibo babaye aba mbere kwica umukuru w'igihugu uravyumva baca bicana leta yiwe bicana abanyagihugu bumva kubera inyungu barondera atayirimo n'ubundi ugiye kuraba mu Rwanda uko bimeze haramarira menshi ugiye kuraba hari ubuce bwinshi mpora nkurikirana ku ma YouTube hamwe aho abantu bamererwa nawe mugabo ugasanga ntawo ushobora kubavugira n'abajya abanyamakuru kuravuga abo badamu bamwe bavuga basikovyane bande ntibashobora kuvuga ikintu ngo badoma urutoki ngo bavuga amabi y'u Rwanda n'ivyakozwe na Human Rights Watch Kagame avuga ati abo n'abasazi mbeje no gomba nk'abanana nabikoze bazonjana bazomfata jeyo bizoshoboka baremera ko bibaho hari amaraporo menshi y'ama association atari mu Rwanda mugabo agira des enquêtes akerekana ce qui ne va pas au Rwanda akerekana amabi u Rwanda rukora muri Congo akerekana ibibi byose amakrima ari karakogwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda mugabo we nyene uravyumva ko avuga ati mbeje ivyo bazobirante jeyo donc isanfu rero uwo muntu baramutinya mwana ntiwibaza ngo abanyarwanda bose baramukunda tutandukanye gutinya no gukunda nivyo umuntu ashobora gutinya kanakubaha ngatagukunda kubera nyene ufise umutwe muto aho urindira uko agatinya ati dataye mbe nimariye kabiri agagukomera amashi mugabo mu mutima ariko araribwa ubu ibi byose biriko biraba ati nitwe badutanguye ibi byose bari kubera intambara ya Kongo iyi ntambara ya Kongo mwe mwarayikurikiranye iyi ntambara ya Kongo ni ibihe vy'inyegeje ni nyungu izo nyungu u Rwanda rukura muri Kongo nizaye n'ubutare n'amadolari bo ubwa mbere hoho igituma Burundi n'u Rwanda batereka barumvikana kuvyerekeye kuba muri Kongo ubwa mbere u Rwanda sujya mbere rwarugiye muri Kongo wamayo nga nta na rimwe gwari gwigera ruhurirayo n'abarundi kubera ico gihe abatwara igihugu ntibigera babwira mu Burundi bati tugira amasezerano no gufashanya mu byo kwivuna abansi sivyo no munsi Burundi n'u Rwanda biriyo byose mugabo byagiye mu nzira zibiri zidasa Burundi bwagiye gutabara kuko Kongo yari yabuhamagaye sivyo nico gituma naho buri usanga hari amahoro n'umutekano bashika bigisha abantu kubana mu mahoro mugabo Rwanda bwagiye mu ntambara rugenda gwitwa M23 ubwa kera gwitwa RSD Goma ubwa kera gwitwa ntuzeye CNDP hanyuma rujye gwitwa Rede Tabara ruramara abantu
uno munsi ugiye kuraba mu bisanzwe nuko Uburundi bumaze kuja gufasha ingabo za Kongo hari ahantu iyo mu bantu b'Abanyarwanda bari batashoboye kwisanzura uko bashaka ngo bakore ibyo bashaka uko bashaka kubera bahuye na une force burundaise ibafrene. Rero ico gihe bashabika kumenga nabansi umenga bariko bagomba gushika kuco bashaka kuko ugiye kuraba bo bakubwira yuko iyo abikuza bageze hariya za Karemi barafasheyo muga kubera umurundi yatambitse umwugariro ngaho uzabuvira na he byarabananiye. Rero muri ico gihe rero Uburundi bwabaye intambamyi kuri ku Rwanda no ku bantu rukoresha nizo bonze hari uti ingabo z'u Burundi yampaye rero nabona gone rubazizi ntiboshira mu mitsi ibyo barabizi ugiye kuraba baguriza amajambo cyane rafa pasi n'umuntu yavuga ngo tuzobakubita muri iyi minsi ngo witegure ngo tugomba kuza ngo mize ngo tuba turi Bujumbura ndateba ndashangashirwa na ruganda mbiza twumvikana kandi yari umusoda w'u Rwanda yego ndavuze nomero yiwe mu kapitene ruganda mwebwe ico dupfa muvuga amajambo menshi gusumba ibikorwa aho mwahereye muri turaje tubiteze igihe kirekire mwaratevye ceceka rero muzi hanyuma abarundi bazoreke ko bajya bakaravye ni iryo terabwoba ntitwiyumva gaye igihugu cyose cy'u Burundi bushahindutse ingabo nta munyagihugu n'umwe no munsi adakorera iperereza nta munyagihugu n'umwe w'umurundi no munsi atiteguye kurwana nta munyagihugu n'umwe w'umurundi no munsi atiteguriye kugira icyo akora kugira ngo Burundi bugume muri amahoro n'umutekano bwarose kuko barazi ikiguzi cy'amahoro n'umutekano dufise. Rero ugomba kucokoza no kugomba kwiheba wateguye kwiyahura wotera Abarundi muri iyi minsi bakwereka ibindi utarubazi uti Abarundi bariteguriye kudata ikiza bafashe ntibishoboka ntibishoboka kampanye bagizo bashaka bamediatize batanga ibiturire bavuge n'ibitavugika ico dufise turafise ntiturekura. Wow. Ni ibintu bikomeye cyane icyo dufise turafise kuva Burundi agiyeyo umugani wanyu murabona yuko abakongomani bariko hariko haragabanuka impunzi yego hariko bamwe bariko barasubira kurima ibikorwa biriko birabandanya ariko duca tugaruka kandi kubona twaragiye kugarukana amahoro Kongo kubidufise tuvuge ko hawa mudari twaronka muri Somalia mu myaka nk'itaniza Kongo ishobora kutwambika nibaza ko Kongo imaze kuronka amahoro n'umutekano bikwiye agashimwe zoronka Burundi n'uwo mudari nyane kuravuga Abarundi ataye Abarundi Kongo imeze nabi abasodi bombindwi b'u Rwanda barasabwe kuva muri Kongo bataye igihe leta y'u Rwanda itemera ko hari umusoda n'umwe ari ariko leta ya Donald Trump yarashoboye kuvyemeza mbere no guserukira u Rwanda mu ivyo biganiro naho nyene arabisinyako bisigura ko basoda b'u Rwanda bari muri Kongo none wumvise M23 wumvike no Rwanda wumvise izo za Rede Tabara wumvike no Rwanda tuvugi ko ivyo leta y'u Burundi yavuga itarira busemana ryavuze ati mudashevye gushigikira imigwi igomba gutera Burundi ntituzofa twuguruye imbibi tuzegaye n'abareko batwumviriza twebwe ugiye wumva umukuru wivugira ikintu abantu bazohora batishiraho ubudasabwa abantu umukuru w'igihugu n'umuntu aremereye cyane n'umuntu afise amaso menshi afise amatwi menshi kubugenza kubwira ikintu ntugifate mineneko President ndayishimira amaze kuvuga ati umwasi dufise tubona agomba kudutera no Rwanda kandi hazorutera azananye azozana ni Kongo none baza ko Kongo azohazana yitwa nde baza ko azoza yitwa Rwanda azokwitwa Rede Tabara azokwitwa ikirobere cy'Abarundi no kuvuga n'ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo zitera zigatera zitwitwa Rwanda zitwa irindi zina none munsi ugiye kuraba kure nyuma y'amasezerano yasinye ugiye kuraba uno munsi bariko basa n'abahindura amazina ubu muri twigwaneho bayivuze yuko ubu igiye kwitwa MRDP uravyumva ubu M23 urabona ine M23 ya kabiri iya mbere urabaza ko ari ya kera sivyo ubu urabona ko bagiye kuhindura bakoresha wa magabo yahurira hitwa Thomas Rubanga sivyo wahari imasisi na hari yakure hafi y'urubibe rwa Uganda mugabo nirememezerema
ni just izina ritandukanye kugira bavuge bati M23 twe twasinye amasezerano twaremeye ingabo z'u Rwanda zaratashe mugabo rwandome uwo munsi nyene bukeye uzoba ngundi mutwe w'abarobere wavutse nta wavutse ni babandi nyene uno munsi ugiye kuraba gahe byo kuvuga ngo gukura abasirikare b'u Rwanda muri Kongo barabisinyiye mwe ntuducaciye kiba bagiheza gusinya u Rwanda rwacu rufata abandi basirikare ibihumbi n'ibihumbi ruronka muri Kongo baragenda ijoro kugira ngo nibaza ati tusupervise ingene processes iriko yagenda yo gusubiza abasoda Kongo hazosubira inyuma babandi barabinjiye ujyajo ni ukuvuga bari basanzwe bazogumayo nta Rwanda ruzopfuvuye muri Kongo kuko ntigosubira kubaho Rwanda rutunzwe na Kongo ntivyo ukunda ntigotena ijya funga mukanda yo kibingorane nivyo igituma Kisekedi barikora baramugwanya nuko yakuyeho amasezerano u Rwanda rwari rufitaniye na Kabila burya kugira Kongo igira amahoro Kabila yemeye kuzariha imiliyoni amajana z'amadolari muri kwezi zigenda i Kigali kugira ngo bashobore gukora imigambi yabo sa ayo mafaranga nuvuga Kisekedi daje yaciye avuga ati aya mafaranga mbana yandaruka kubera iki nayiki Yesu ku Rwanda n'indi province ya Kongo dufasha iyo noti rero ibuze umutipe yaciye avuga ati genda acahamagara babanyamasisi agahamagara n'abandi akoresha agatanga amahera mu mayimayi afashe na bakabira ati kungabanya umutekano komsa bizoherere mu biganiro urumva yuko n'ibiganiro basinye wasanira uvuga ruti twebwe Kongo ni yemeye yuko izo ziratumikira ibidandazwa bimwe dushobore kuronka ibintu bivuye Kongo sa RDC no Rwanda kibaho tuvuge ko umwasi wa mbere wa RDC ari Rwanda niko bimeze oya uje ushaka byibariza abakongomani barakubwira hari bavuga ati agahugu gato gapima incuro zirenga amajana siko gafise abapare bijya rukorana gone na president Kagame canke regime do Kigali bakoreshwa n'amapuissance burya butari baje kusahura niba subwabo ajya makontra baje gusinya na Union Européenne ngo bazobashora y'inzahabu n'ubundi butari niki Yesu ko tupanze ko Union Européenne itazi neza ko mu Rwanda tabirongo by'inzahabu biri baza ko batazi yuko atabutari bavise cyangwa baza yuko babisinye batazi yuko ubu butari buvi Kongo sont des multinationales sivyo bariko barakora bavuga ati mekame turabize umuntu twotuma yitwa naka n'umukozi wabo nawe muri ico gihe rero urumva no kuraba isi twarirwa aho tutabona hari uca avuga ati none natwe ko turi abarundi twegereye Kongo uwo muco ntawo dufise bati mu muco w'abarundi nta busuma buri oya uwo muco ntawo dufise wow tugikirembe tukirasheko kandi abarundi cyo bakundira no mu bukene bwabo nta banga bata baratungwa na bike muga bakabaha amahoro akarengana muhishije ati nahaje umurundi yoshobora kuba mu bana yabo uraye kabiri gatatu mwako byo kwanka gasuzuguro wabwa uti namahoro tinamahoro niko bimeze ndabumva neza Kagame yifashisha ideology yo kwereka abanyamurenge ko barenganywa kugira ngo amara abakongomani hamatwara ubutaka muri sangu nta sinibaza ko ari nyishu bikeneye byo wacishuye nibikoresho ni farasa agendera agiye muri business ziwe nico gituma umva ikibaye cyose ubaca bati mbaho ni mugende mwandika makete mu komine muvuga yuko Burundi buje kugira ngo bugere genocide yanyu ntakindi bagoma yuko Burundi bugira ubwo barotira abasirikare bari muri Kongo mugabo ngo ntigo bivuga ruca rutuma bamo yizanya rugabo rugatuma azari yasoberwa n'ibindi bihemo byahemukiye ubwoko bw'wabo bigenda gukorera Kigali kuva bino bintu bibaye abanyarwanda bamwe bamwe bacu batangira kwagiriza ihonyabwoko abarundi bamwe kubwanyu mwibaza ko ari kwera iki abanyarwanda inyuma y'imyaka yose kuva babonye abarundi bagiye kugarakana mu mutekano muri Kongo baci bagomba kuzana ibintu by'ihonyabwoko bavyagiriza abarundi
ico gihe bamwe batari no mu Rwanda. Bo ubwa mbere hoho Mwavyakiriye gute kumva uwo mukenyuro? Ni bibi kuko dusanga tuzi yuko u Rwanda nibwo rukora abanyabwoko muri Kongo. Uno munsi uhagaze muri nankana ariko rugomba ruvyikurizako. Hama iki naco abasirikare b'u Burundi muri Kongo niko ari mu kirenge cy'umunyarwanda. Uravyumva? Bariko barondera ture moye zose zibaho bakoreshe induru zabo bitwa ngo nabo banyamisano bariko rabahonya. Abari bavyivugira bavuga bati twebwe turi menacé par la présence de l'armée burundaise ngaha. Kubera hamwe bovuga ati baca byumva ati amakungu kumbure yoremera Burundi bukava muri Kongo komsa wa munyarwanda inyegeje muri wa munyamurenge ace aribonera inzira yo kwikorera ibyo ashaka hariya ukongo itagira umuhekara yitabara. Mugabo munyemere ndabereke abanyamurenge batari bake bonyene barabizi barabishingira intahe uzobuza ama space yabo no mu biganiro batanga barakubwira ko umwasi bafise kuva kera ari u Rwanda atigaza mu Burundi, ahubwo bakwereka yuko abarundi babatabaye inshuro zitari zike. Nuno munsi ahari ingabo z'abarundi nta munyamurenge apfa, nta bwoko kanaka bupfa, no kubona babaye neza, isoko irarema, inka bari baribwe barazisubijwe, ibintu byose bimeze neza. Mugabo bariko barondera ingene ayo mabi bakoreye mu Rwanda, abanyarwanda bakoreye muri Kongo bagomba kuyegeka ku Burundi. Kandi mu bisanzwe ihonyabwoko ry'abanyamurenge ryateguwe n'u Rwanda rikoreshwa mu ngiro n'u Rwanda. Ndayibasigurira icambere abanyarwanda FPR bakija mu ishamba kuja kugomba kugura abagwane bazokwirukana ubutegetsi bwa Habyarimana, biyambaje imisore yo muri Kongo no mu Barundi barimo n'abaganda. Abantu batanguye kurondera bababwira bati ngo mudufashe kugwana kugira ngo twashobora gufata ubutegetsi mu Rwanda, namwe abakongomana abanyamurenge n'abatutsi b'imasisi tuzoha tugira tukure ubutegetsi bwa Mobutu, noneho namwe tubahe igihugu namwe mukiyobora. Uravyumva? Biciye kuri ine ikiganiro cabaye hagati ya Rwigema n'uwitwa Verdum n'uwo Kizehe yari umunyamurenge. Ico gihe yari umwigisha muri Kampala, umwigisha w'igifaransa. Uravyumva? Yatanga kuru kumushikiranganje umenga y'imigenderanire n'amakungu, yigisha abana bimwe bita ngo kuru d'histoire niwe batanga, sivyo? Niwe bace bati hariho umunyamurenge ari ngaha yize ari civilize, ivyo vyumviro yovyumva akaja gukonvenka bene wabo, no kuvuga imisore y'abanyamurenge ishobora kuza ikifatanya mu rugamba na FPR, sivyo? Yego. Barabikoze. Bamaze kugwana bagwana bo bazi yuko umunsi u Rwanda rwafashwe na FPR bazoja bafasha nabo gufata igihugu ca Kongo bakagitwara. Baragwana intambara imaze kuba, sivyo? Hanyuma FPR igafata igihugu ikarata yacihinduka, bavuga ati umvize uko bigenda rero, ntibishoboka yuko mwebwe abanyamurenge n'abatutsi b'imasisi muja kugira ikindi gihugu kandi dusanzwe turi abanyarwanda twese. Rero u Rwanda ni munsi ahubwo dukeneye yuko abanyamurenge bose bari muri Kongo n'abatutsi b'imasisi bose tubadeporota tukabajana mu Rwanda, bakitwa abanyarwanda bari wabo. Hariya bari tugomba kuhashira ingabo zacu. Nukuvuga we yari yamaze kubona ubutare buriyo, sivyo? Yego. Timari ziriyo hari. Yego. Noneho bimeze gutyo abanyamurenge batari bake baravyanga. Kandi n'ikimenyamenye bamaze kugenda kwirukana mu buto ko vyarabaye. Urugamba rwarongowe na General James Kabarebe, sivyo? Bamaze gufata igihugu bagashika Kinshasa, aho bari bakigwana bari kumwe n'abanyamurenge, harimo abasirikare bakuru do ba Masunzu bajya General Masunzu Pacifique n'abandi b'imasisi. Mugabo icabatangaje nuko bamaze kwirukana mu buto, aho guha igihugu bamwe bafatanye urugamba mu gufata u Rwanda baciye barondera uwitwa Kabira Pere. Karate birahindutse kandi Kabira Pere nawe yigeze kuba ari mu mihari y'ikiroberi yica abanyamurenge. Bavuga bati bishoboka gute ingene uyu muntu yatumaze bikanka, aribo muvuga yuko duha igihugu twebwe kandi byo twumvikanye ko twabafashije gufata igihugu cyanyu, twebwe tukumvikana ngo dufashe natwe gufata ubutegetsi ngaha, bigenze gute?
ntibabima igihugu gusa babima n'igisoda muzi yuko je muzika barebe yaciye abashefu d'etat major w'igisoda ca Kongo kandi ari umunyarwanda hajya dindi uravyumva niwe yaciye apanga igisoda etat major yose nta kibanza na kimwe yigezaho umusirikare w'umunyamurenge kuva kuri G1 gushika kuri G5 G1 to G5 nta munyamurenge n'umwe yarimo habe n'amagaranizo amakamba komakomeye kandi mwahaye kwitwara yipangira abandi kuri wa mugambi mugabo wawe no kuvuga ngo uko bigenda kose vurware upa le banyamurenge le batutsi do Masisi muteza kuba deporte kuja mu Rwanda mwanka mwakunda muragenda sivyo muri Nansisi aho simvuza amabi yaciye asiga akoze hariya uravyumva igihe je museka bari bavuyeyo amaze gushikana kabira muri presidence bagapanga isoda yavuze ijambo rimwe ngo abanyarwanda twese turatashe igihugu tugisigiye abakongomani nimwasubira kumva umuntu avuga ururimi rwacu rw'ikinyarwanda canke rusana muze mumenye yuko ari umwansi twebwe twese turitahiye ntiyahije kubatanga abanyamurenge basigaye barapfuye babafyonyora kujya kwintuza barahwera bibonye gute rero bavuga ati rero ifo ko turondera ingene abanyamurenge tubure tubazana niho rero Kabila ntuze Kagame yaca rwandera abantu bitwa ko bize b'abanyamurenge bazomufasha gukonvenka abandi kugira ngo bashobore kugenda i Rwanda baca batora Azarias Rubegwa na Moyize Nyarugabo babakuye barabaririmbye mu izengero bari muri korale irubumbashi nibo babashize hejuru rero so Rwanda rwabashize hejuru inama ya mbere yabaye ku itariki 23 gushaka ku itariki 24 ibera mu Rwanda ihutare mu mazo université habayeho ini delegation y'abanyamurenge dont les deux pivots bu Rwanda ribo Moyize Nyarugabo na Ntuze na Azarias Rubegwa ini delegation y'abanyamurenge bamwe baravuga bati ntibishoboka ivyo ntibikunda kuko bare bamaze yuko bazobashira ahantu bita ikibuye bazumpinyutse ariko barakurikirana uravyumva bavuze yuko abanyamurenge bose bazobatwara mu Rwanda bakabashira ikibuye abanyamurenge bamwe baramba bati hariya niho gakondo yacu niho basokuruza bavukiye niho bazokuru bavukiye niho twataruzoga niho iwacu turabakongomani kuva n'ababirigi batarazwe turabakongomani tuba abanyarwanda kubera iki inama bayivamwo batumvikanye basubira iwabo mwijoro ryo kuwa gatanu no kuwa gatandatu mu kwezi kw'icumi muri 1998 basubira gutuma kwindi na ibera ikigali mu nzu kwa Kabuga irongowe n'umunyamabanga mukuru wa FPR nahone haza delegation y'abanyamurenge haza bari kumwe n'aba pivo babiri bibirira habiri ni Azarias Rubegwa na Moyize Nyarugabo nahone barababwira bati uko bigenda kose abanyamurenge tugomba kubazana bakava muri Kongo barahindura ntibavuga yuko bazobajyana ikibuye bavuga ko bazobashiraho bita bisesero nahone ntivyakunda muri iyo nama niho umunyamabanga mukuru wa FPR yababwiye ngo muravyanse yari inzira imwe twagomba koreka byo gucamo mugabo dufise inzira igihumbi zukuzoba tuza mukava muri Kongo kandi nta handi muzohunga muzozi wacu tubumva mwanka nyene uravyumva muri ico gihe rero ndiko nakwereka ingene batanguye kugira IHONYABWOKO ry'abakirikare mu bihumbi 2000 abanyamurenge baravyanse u Rwanda ruca rufasha ba Moyize Nyarugabo gushinga ikirobere citwa LCD Goma baje bavuga ati bwira basura abanyamurenge rero ize kwinjira muri iki kirobere naho n'abanyamurenge baranka ati twebwe iyo ni muri Nord Kivu twebwe abanyamurenge tubarizwa muri Sud Kivu ico kirobere cyabereye hiyo ntikibaho twese tukizamo byace bigenda gute nuko regime ndo Kigali yaciye organiza yuko baja kwica abanyamurenge kubera ico kintu banse gusa hapfuye benshi haba n'amadega materiel menshi cyane ikibabaje niki kumwe Nyarugabo yama aca seruka bwa mbere ngo atanze ngo ni declaration ngo aravuze
Moyize Nyarugabo na Azarias Rubeko aya madega yakozwe no Rwanda mu Banyamulenge baciye bayagiriza abamayimayi n'intera hamwe ngo n'intera hamwe na mayimayi zagiye kwica Abanyamulenge mugabe ija kurangira bigaragaye neza yuko atari bo ahubwo ari Rwanda rwabyoruganije uriko uranyumva ari mu 2022 mu 2014 regime ya Kigali ica yumvikana na Kabira uyu Kabira fisi uravyumva baca bashinga ikirobere cyitwa P5 kigamije yuko nahone kigomba kwitwa yuko ari icyo Abanyamulenge ari cyo Batutsi b'Imasisi n'ahandi Abanyamulenge banka kucinjira kandi bagiye kugishinga hehe aho bita mu Bijabo muri territoire ya Fizi aho hari Abanyamulenge mugabo barabona umutego bagira bagwemo banka kugwamo babonye nahone vyanze bati ubu rero trose tro ibihumbi 2015 regime ya Kigali mvuze Kigali wumve Kagame uravyumva bavugana na Kabira batubusate fwasi ifo attaque beto bataka twitwa bande FRDC ntijya kurasa Abanyamulenge n'abanyagihugu b'Abanyamulenge u Rwanda ntujya kuvuga ngo bitwe n'Abanyarwanda bagiye baca bashiye ikindi kiroberi ya P5 bayihindura Rede Tabara murazi yahawe ibigwanisho n'u Rwanda sivyo training zabera mu Rwanda harimo n'abatutsi bavuye ino mu Burundi bahunze harimo abapolisi n'abasoda bahunze n'abasivile muri sore bakiri bake babambika ibigwanisho ati genda Kabira nawe urumva arabakira acabaha abasirikare bamwe baba ofisi baza gukorodona ibitero bya Rede Tabara Banyamulenge muri ko muranyu Rede Tabara siyo yishe abavyeyi banyu siyo yishe inka zanyu zine kazinyaga siyo yaturiye amazu yanyu siyo yaturiye amashuri siyo yaturiye amashengero Rede Tabara umunyamulenge n'umwe atazi yo yavuye eske ko ari yaje kumara Abanyamulenge Rede Tabara kweri yavuye mu Burundi Rede Tabara ndi yateye Burundi niwe mwasi muvise sumurundi uravyumva reka ndaguha amazina y'abagenero bamwe abanyamakuru mwasasangura muzogira amatohoza Kabira yaciye atanga aba ofisiye bane bazo gukorodona ibitero vya Rede Tabara byo kumara abatutsi b'Abanyamulenge ahantu hose bari kubanyaga kugira basigara atakintu na kimwe cyotuma babaho hantu amazu baturire abavyeyi babice ninda ziri mu nda bazifomore inka bazitware zibananiye kuyobora bazirase donc babeho badashobora kubaho kubera atabuzima buhari na cyane ko benshi arabaragize urumva ntibagiriza babamo ntibagira indya ntibagira ikintu na kimwe naho baba nta wapi bariko barapfa sinadiri ico gihe bazovuga bati aha tuhave duhunge mugabo uko vyagenze kose nubwo bahunze benshi bahungiye Burundi abandi bahungira Uganda ntibahungiye Kongo y'u Rwanda barabizi bari bazi umutego reka nakubwira bari babikoraboye n'umujenerali yitwa Firemo yava barapfunzwe afungiwe muri prison centrale Kinshasa ikibabaje Moyize Nyarugabo yitwa hagwanira agateka no kubaho kw'Abanyamulenge ahirutse gutangaza liste y'abasirikare bapfunzwe bazira ubusa bakwiye kurekugwa acashiramwo Firemo yava umujenerali niwe yarasha Abanyamulenge rimwe yigeze gutora inkoho arasaba abagore b'Abanyamulenge biviriye gusenga arabamena imitwe Banyamulenge ntituzi yuko ntivyaciye ku maradiyo haciye haba manifestation ibera ku kibuga c'indege c'Iminembwe abagore b'Abanyamulenge baramanifesta bagira yegere biyamiriza yava general yava mugabo no munsi Moyize Nyarugabo ariko avuga ngo n'intore ngo bamurekure ngo barera kandi yuzuye ko amaraso y'Abanyamulenge n'Abanyamulengekazi uwa kabiri yari umujenerali yitwa Dieudonné Muhima uwa gatatu yari umujenerali yitwa Tony Mwangiriwa uwa kane yari Colonel Katemba abo bose bari bafise amaordre bakura kwa Kabira uko yari en coordination na Kigali tukiri ngaho nyene Rede Tabara mara abantu tukiri ngaho nyene Kabira nawe kwico gihe ari umukuru w'igihugu c'est ça
vyagenda gute kugira ngo bumvikane na Kagame gushinga ikiroberi ico kiroberi cyari kigabije iki kuri Kabila barumvikana kubera bari barabonye ingene Kabila pere yapfuye Kabila pere yapfuye kubera yihindukije abanyarwanda aribo bamuhaye ubutegetsi amaze imyaka ibiri ari ku butegetsi bati Rwanda mwarakoze ko migihe umugabo nubwo muza kuntegeka ibyo nkora va abakura basubira Rwanda mu nyuma bati turonegeye tumwice kugira rero ngo bashobore kubandanya bakora bace bashiraho umuhungu wiwe uwo muhungu bafitaniye amasezerano namwe nakubwira nuko hariho budget leta ya Kongo yatoza kwama irubika Kigali misi yose buri kwezi kugira ngo bashobore kumugarantisa baguma ku butegetsi kandi bamuha amahoro mu karere Kabila na Kagame ni bamwe uravyumva ikigoye renda kwereka yuko ibyo byateguwe no Rwanda rede tabara yateye ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane 2017 uravyumva aho mu Rwanda bari baramaze kubaka ikambi y'impunzi rede tabara itaratera bari biteguye kubakira bari bazi kizoba uravyumva wembwira ingene ngo kubaka ikambi bakayita ikambi y'abanyamulenge bataraza atani gituma bahunga baragira mugabo bakayubaka hakiri kare c'est-à-dire ko bari bazi bariko barategura mugabo malheureusement pour eux nuko abanyamulenge benshi batahungiye Rwanda benshi bace birukira bizi Burundi kuko barazi ko Burundi tibigeze ubu mwasa w'abanyamulenge narimo tibigeze ubu mwasa wa Kongo narimo abasigaye bahunga baja muri Kongo mu Uganda hari yazana kivara niyo bari uravyumva rero ni IHONYABWOKO n'ubu ikorera bandanya mbwira ingene uwo munsi rero Kabila na Kagame na Nyarugabo na Zarias na Bakanyeke na Aderiki Basuma bahurira hamwe bakitwa ko aribo batabaza baje gutabara abanyamulenge kandi aribo babamaze bwa mbere yeske nka chance gani ibaza baje kubatabara cyangwa baje kumarira basigaye IHONYABWOKO bumva ariko ritegurwa nabi ubu bwicanyi buri kubura muri Kongo awese ntuze slogan n'ibyo bavuga abanyarwanda bahenda abandi bahenda bakongomane bamwe n'abanyamulenge batabona iyo bari kubaraja yeske bavuga ko amagogo abanyamulenge bafise batebona Kisekedi ntiyasanze aha iwabo hari intambara no guhunga barahunze Kisekedi mu 2019 bamaze kumuha raporo bakamubwira yuko mu gihugu atwara hariho ini population yagize ingorane yasamburiwe na rede tabara itumwe no Rwanda na Kabila batagira ico barya batagira ico bifuka batagira akazu batagira ikintu na kimwe wenyene yaciye abarungikira imfashanyo y'ibihumbi 550 by'amadolari y'abanyamerika Kisekedi abirungikana Azarias Robert uwo nyene uko ari ministre hari yarasangwa muzi ko ari bivuga ngo niwe mutwe bavugira abanyamulenge ayo mafaranga yaciye muri ministère ya décentralisation na ministère ya action humanitaire niwe yazanye n'iryo tangazo aza guhumuriza abanyamulenge ababwira yuko umuvyeyi Kisekedi yumvise amakuru byabashikiye yabarungikiye imfashanyo kugira ngo basubire kwiyubaka gushasha ivyo byaciye kuri RFI bica kuri BBC bica no kuri TV yitwa Top Congo discours ya Rwegwa irahari uravyumva mugabe kibabaje nuko yafashanye bamurungikana ntiyashitse kandi yari bayimutumye ngo ayishire bene wabo muri bya 550 hahise ibihumbi 200 uno munsi baracabaza none aya 530 bisigaye vyagiye bayimubajije yavuze ngo ntimuzosohoka imbaza cyese njegwe kwikorera amafaranga mugari yavuze ko bayamurungikanye none ko abuze insiguro yagiye IHONYABWOKO ariko baravuga bamaze kunywa amarasanganiki ya bene wabo kubera inyungu zabo bwite naho rero tushobora tubwira hasi rimwe twavuga tuti ntibishoboka abanyamulenge bake bahungiye mu Rwanda ico gihe bagahungiraho n'abari kumwe n'abatutsi b'Imasisi bakeye bamaze kubona ko ari urugere rw'u Rwanda rwageze kugira ngo rubatware Rwanda rubambura amatongo y'iwabo rubambure gakondo yabo
bariyoganije bava mu makambi baravuga bati twebwe nimuduherekeze tugomba kwisubirira iwacu mu Rwanda twebwe ubuhungiro turabuhevye abajimaze sibisubirireyo twe twisubiriye abanyamulenge uravyumva polisi y'u Rwanda yakoze sur ordre ya KAGAME barabarashe izuba ryaka uniri kiravuze induru hahise rivuze induru uyumvire polisi nationale aho hari ryari hari mu 2018 itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri polisi nationale y'u Rwanda yarashe ku mpunzi z'abanyamulenge bariko barahunguka bavuga ati twe tugomba kwitahira iwacu umwasi twaramumenye reka twitahire babonye yuko bohavye bimenyekana canke bakavuga ati abaga baduhinyuye babamijemwo amasasu bicamwo 15 abantu 80 barakomereka abandi 27 barafatwa baje kugirirwa ihohoterwa torture neco ne kinyoma ntibabitse ntivyavuzwe ku maradiyo hose none no munsi ugiye kuraba ku maso fetiringe nabo bantu bogaruka bakitira bakavuga ngo president ayishimiye leta y'u Burundi iri kitegura ihonyabwoko ryo kuza kutumara mu gihe bazi yuko uwateguye kubamara ari uwo bashigikiye uyu munsi mugabo bakijyanwa n'ubwenge buke bahenzwe na Moyeza Nyarugabo nazari yasorerwa bitungishije bakagira bakaronka inyungu ziciye mu guhonyanga amaraso ya bene wabo uno munsi uravye abanyamulenge bariko barapfira ngaho imisore bakura mu mashuri hanze banganike hamaze gupfa bashika amajana 5 ngo bagiye kutabara biwabo bamwe ntibanashikayo babiciriza amasese niyo misozi yakuru none iyo miryango yose ugaje usanga n'ububuze icyo timagine ingene umuntu abura bakamubuza kurira ahubwo nanezerwe ngo hatashe intwari ngo yaragiye gutabara bo bazi diri bari kandi cyo menya cyo amasezerano aragiye gusinya nico gituma wumvise sinze ko ari impamo wumvise yuko bari bagomye gukubita kudeta Kisekedi kugira ngo ntazoshobore gusinya amasezerano uwo mukono wanyonoza ushirako bavuga ati reka bamukureho ico kitaraba ahubwo akajagari kabandanye bagayimanira imaso nayibereye maso abantu bayo uno munsi rero ni barabe neza umwasi wabo uwariwe banyamulenge nta Burundi buri kubugomboza kubakorera ihonyabwoko nta Burundi buri kubutegura kuza kubamara mwese murabiza aho ingabo z'u Burundi zashize zigisha amahoro aho abamayimayi bari byaranse ko babana n'abanyamulenge babahaye gasopo bavuga ati nivyo mwabanyaze mu bigarukane inka z'abanyamulenge zari zaribwe ingabo zabo zazigarukanye abanyamulenge basanga bagwaye kubera batagira aho bivuza ntuzeye u Rwanda rwarabatuririye amavuriro n'ivyo bo kwifashisha biciye muri detabara abarundi nibo bagiye barabazana bakaza kubavuza Bujumbura bamara gukira babishaka bakavuga ati nimba mugomba gusubira iwanyu tubasubizeyo ariko nimba mubona rahone mutahizeye tubahindara mu bigumire ngaho gaye we ntuba ngaho abanyamulenge bari Bujumbura canke bari mu gihugu gati cy'u Burundi hari no muri karakomwa bakora imirimo ntibikora ama business ngaho bamwe ntibubakamaza abandi bakayagura abandi bagavugira ibibanza mu isoko kwideplasa hari imodoka uhinje ngo ntisanga umunyamulenge hari umuntu wumva bagirira nabi none kubera kuno munsi bariko bahezagira uwagombye kubamara nako si bose kuko hariho bamwe baciye ubwenge bariko baravuga bati ntibikunda umwasi wacu n'u Rwanda rero ntihagire umunyamulenge aja kwiteranya ngo bagwe mu mutego asubire kuza aramamaza avuga ngo Burundi bugomba tugira ihonyabwoko umwasi wanyu muramuzi umwasi n'umwe yari umwikarede tabari wanyu nawe ntiyari Burundi ntiyari president ayishimiye turi ngaho nyene mu misi heze Facebook twarabonye handikwa ngo hari umugambi bayahaga barimwe n'abandi banyamulenge ngo gutegura ihonyabwoko ngo kubanyamulenge bijya bintu mwavyakiriye gutega bijya n'indirimbo z'abanyarwanda nazize ni ibintu bakoresha sonde zarume bafise zo kugira ngo bace intege umuntu mu byo baba bariko barakora mu gihe babonye yuko abo bantu batanga ku kwizera no kwizera amajambo n'ukuri uri kuravuga bavuga batereka turabe ngwe tumuteranya nabo cyangwa tumucafuze ntibasubiye kuza kuko ivyo turiko turavuga ngo ibyo cyo kuri aya mateleviziyo yami mubi u Rwanda rufise na kabira bafitiye abanyamulenge niyo mpamvu rero bavuga ngo mbayahagaje no mu ihonyabwoko musivile nka jewe je nikundira igihugu cyane nikundira indongozi zacu urabyumva twikundira gusenga
turabakuntu b'Imana uravyumva muga ntiwoza kudufa mbega urabye kubera numwe bavuga ati burya ubuze cyatuka inkayituka icebe kandi ubwiza bw'inka buri ku macebe nyene President yishimiye kuva afasha igihugu akarongo ubwo buntu bw'Imana bwo gutora warongora igihugu ikintu ca mbere yihutiye gukora yabona cyari igihute kibi kitamenywe neza ikeneye kurandurwa akabuto kakavamo cyari cyama cyakubiri yamoko yagikuyeho zamani sivyo yego n'umututsi we bari hanze yibaza ngo urumva ngo wacu ngo ntabeshe abatutsi bene wabo bari hano turabona ibiriko biraba turabona ingene kimeze amacakubiri yamo ikintu cyose cyoteranya abantu ngo basubirane yaragikuyeho n'umunyamahoro turamubuze akeneye Burundi buri kumwe aho gusanzaza nk'abandi bose yegeranye iyo mbuto iri muri we niyo yajanye Kongo nico gituma wumva abanyamurenga ngo bashinga intahe bakavuga ati aha abasoda b'abarundi bari ntabwo rare dufise isoko rirarema n'ibyacu birahari nta muntu akoma hari umusoda w'umunyamurenga urumva afashe umuntu ku ngufu bamwe w'umurundi urumva hari abanyamurenga bahagaze ngo badufashe ku ngufu wapi hari inka z'abanyamurenge barigera barya hari inka zabaranyaga hari umuntu barahohotera n'umatara kuvuga ati ni mubana amahoro nyabona bareke kubahenda ngo muri abanyarwanda muri abakongomani nimwubaka igihugu cyanyu rero bijya bavuze byo narabyumvise ngo bayahaga arimo n'abantu bagenda batoratora ngaho bakabaha $20 canke $100 ati tukanaka mugabo gutuka umuntu ari kuramubeshuza ntacyo bivuze twebwe rero tacho dupfa nawo mugabo ntiboza kumara abantu tubona ntiboza kumara guturira urugo rw'umubanyi tubona hamiki naco titwokwemera ko baguma batukana batuka indongozi zacu tugihugu cyacu kandi twebwe atakiyo na kimwe tubona cyo tuma tutabaho neza mu bisango ngo mu Rwanda ngo niko gwatumwe tubaho wapi nibemere President yishimiye n'umukuru w'igihugu kandi yatowe n'abene igihugu kandi bikundira ni barabe by'umu president wabo nabo numvise ngo baramutoye muga numvise ahandi bavuze ngo bamuhenze ngo bazomutora nawe ngo acabahenda ngo bamutoye uravyumva bavuze ibibazo byabo byo kwiyokipa ariko ntibarufate ngo amabi yose bakoze yo kunywa amaraso y'abantu bazoze kuvyegeka ku Burundi amakunga ari maso abarundi turi maso tituzoborohereza na rimwe nibagende biyokipa ivyabo Burundi babureke bukora akazi kabo haba hagati haba muri diplomasi ngo bico bomera coco abarundi twese turi ngabo kandi komanda wacu ndayishimiye turi ngaho nyene mu Rwanda igihe haba genocide byabaye mu kwezi kwa abantu barafa cyane ariko ugiye kuri abanyamurenge ku myaka baguma bafa hamwe twosanga harabaye ihonyabwoko ryakorewe abanyamurenge uwo mugambi turavye aho mwahereye kudusigurira twogeka kurinde iyo honyabwoko twogeka kurinde bene ryo baraza uri kariko twasiguriye ripfo kuko abagiye baje kubica no kubamara bamenye ko batavuye Burundi nta mugambi Burundi bufise nta mugambi kiza cyo kirakora cyo kugomba guhonya ubwoko bwabo ahubwo iyo bari kubatabara no kurwanda igihugu cyabo bateza kubagira abakunzi ndetse hanyuma umwasi wabo akamenya ari muri bo nta munyamurenga abanyamurenge ntazopfa bagize amahoro kibazopfa bayeho batareko barahungabana mu gihe bakiyoboka Azarias Ruberwa bayoboka Moyize Nyarugabo kandi abo baramaze kuba ibikoresho by'u Rwanda ntaho bagicikira u Rwanda rero nibaza yuko nibamenye umwasi wabahaye abanyamurenge bari ubwoko bwiza buri hamwe nibo bantu barafise imico yo kumenya umwana wo kwana wopfa kuvuga uti je ndomunaka bagati wo kwana barazinanye bazigenda bafatanya mu nda bazi imico yabo ingene yari imeze bareke kwiha abantu babaca mu mico ibi bintu byitwa bakagara abandi ngo ni bifobagara n'ibiki ugasanga umugore n'umugabo mu nzi imwe umwe ngo nakagara uri muri gifobagara ugasanga umwana nase umwe ngo nakagara uri gifobagara mwisengero ugazaho bigisha amacakubiri bakavuga ngo uwo tutavuga rumwe niyagira ubukwe ntimuzobujemo gwiyumvira abantu bagezaho nyabona Imana ibafashe basuye barabane mu maso barabe ineza yabo yobiyi ko bakubandanya bisambura canka abagabo bo kwicara abo batavuga rumwe bagahurira ku meza y'ibiganiro bunyine ku cicaro cyabo
bakavugana bati dupfiki tugomba dufise n'abasozera bibwirwa benshi bikumva bene vyo yaba umurundi cyangwa umunyarwanda kuko abanyamurenge bababwiye bihagije yego dusigarana iki dusigarane yuko umwe wese akwiye kubaka amahoro ya mugenzi we abantu bareke kuza kwegeka ivyaha ku batari ko barabikora ahubwo bariko barabikora bavyihane uburundi nta mugambi ufitiye u Rwanda nta mugambi ufitiye Kongo nta mugambi ufitiye igihura cyo mu karere n'ikimenyamenye nta mugambi bafitiye abanyamurenge kuko abari ngaha bonyene barabishingira intahe hari n'ababayeho neza gusumba abarundi bene Burundi mu yindi mvugo rero umuntu wese ciza afise ntakirekure ntabwo umutego ukugwa mu mutego w'abantu w'inkozi z'ikibi bama bagomba kuyogoza abandi bakabuza uburaro n'uburamuko abantu bose bamenye umwe wese iciwe akidefana hama umurundi wese ahantu ari titugisubira inyuma kwemera ivyo bintu byo kuza kutubesha ngo hari amacakubiri y'amoko ngo abatutsi ngo abahutu ngo abatwa mu Burundi ico kintu bakireke kuko turashimira leta yaragikuyeho ico rero nitucubakireka ahubwo none nkebure n'abarundi kuko ari n'abarundi bari hanze gaye usanga iyo hagaze diaspora inama za diaspora bita diaspora z'u Rwanda bakaje gukoteza muri diaspora y'u Rwanda ukiyumvira none abantu bazoba abanyarwanda ryari ko mutazigira bo rimwe nabo na rimwe nta muntu azigira w'umunyarwanda ugasanga nibo bakontribiwa mu gutuka bene wabo ugasanga nibo bakontribiwa mu gutanga ivyiyumviro n'ivyifuzo byo gusubiza inyuma igihugu canke gutega imitego igihugu cy'iwabo ibyo ni ibintu numvise hari abantu ngo muri iyi minsi ngo ariko bafana we kiroberi ngo bagomba kuzoza gutera Burundi botera Burundi iwabo ahantu hibereye amahoro hibereye umutekano abantu barya bakaryama umuntu avyuka saa 8 z'ijoro akigira ashaka ubabaye gute nimba utagikoresho cabo nyine bagomba kwifuza na Burundi bagomba kubona Burundi busambuka uri umurundi uri kuribaza ko uri umuntu muzima umurundi aho yoba hose gaye umupoza wa mbere maze kubona muri ibi bihugu n'uwitwa Julius Maremo uramubona muri Afrika y'Epfo ntatinya umugabo ahagaze ku nyungu z'abanyafrika y'Epfo aravuga ati dufise ibintu twupfa cyacu mugabo Afrika ni yacu na Ramaphosa president ni wacu himwe mukora mu nkokora ngo tubemerere uravyumva bajya baratahuye kwiyumvira rero kuzoba umuntu akomeye ngo ugasanga umuntu agiye guca amafaranga arapagashe agiye kubaka i Rwanda agiye gutaha i Rwanda abana abajanye muri vacances i Rwanda nta sekuru ariyo nta bayinasenge bariyo nta bayinarume umwana arinda ko ntazi wabo uri kuvuga ngo wumva ngo ifyere kubona ngo uri mu Rwanda hakuja mu Burundi uri umurundi umurundi yiza yakuriye aho Burundi bwahaye byose uravyumva ni barabe bave ubuzima bagibona leta itariko iragora abantu itariko iratandukanya abantu nta muntu watoyishigikira kuko iterambere byose rishingira ku mahoro n'umutekano ndabashimira cyane nyakubahwa hapo ndabakengurukiye cyari iteka ridasanzwe twariteranye yoyo n'ikindi gihe nizere ko muzotwitaho naho aho mugiye haca haguma huguruye nuko reka tubashimire mwese mwaye byo murimwo murabana natwe gutambura mugaza mbese biranagwaza ariko mubanaye mutoro wa rukundo kuri micro yari je nyene juste gal inyuma ya camera yari umusaza ni haramba amahoro umutekano n'iterambere mu gihugu cy'u Burundi eka no mu karere bye bye, la vista ula ushlo mushlo hushula none